Hamwe Braludi ryarafashe ikibanza cyo kuza muri rihayanishwa kabaye akaryo keza ntangere ko kwerekana na cane imigambi ishirahamwe Braludi isanzwe irangurira bene gihugu. Ni imigambi myinshi ariko ngaha twashatse gushira katuzo ku mugambi wo guteza imbere igitegwa c'amasaka mu Burundi, aho twagerageje kwerekana ko kuva mu mwaka wa 2009 turi mu gihugu hagati mu ntara indwi dufasha abene gihugu bashika hafi ibihumbi 15 bahurikiye mu makoperative 23 basanzwe barima igitegwa c'amasaka. Twerekana ntaryo rero ibyo bararudifasha na cane mu kubigisha nkuko mubibona uko bashobora kwitunganya amakoperative, tubigisha ingene bashobora kwegera ama microfinance yama bya bigo bitanga ingurane bikongera bikaziganiriza abene gihugu, tubigisha uko bategereza gufata uwo mwimbu, tubabwira neza ati ni murime turinga kugira ngo dufate uwo mwimbu wanyu. Uwo mwimbu w'amasaka musanzwe muzi ko ari ushira hamwe Braludi rihinguramwo ca kinyobwa abarundi batari bake bakunda ca nyongera. Akarusho ni kanini cyane kuko kabaye karyo keza hagati yacu nk'abanyamashira hamwe ajejwe guhingura canke se guteza imbere ibi nabiriya. Kabaye karyo keza ko kubonana turaganira, ukabona ico mugenzi wawe akora, ukabona nawe ico ukora, hama urazi turakeneraniye. Je ndashobora kuba mpingura ibinyobwa, uwundi ahingura ibitenge, uwundi ahingura amasabune, uwundi ahingura amatafari, uwundi ahingura amabati. Ibyo rero ni ibintu twama dukeneranira mu buzima bwa misi yose. Kabaye kandi akaryo keza kuri iki gikorwa cabaye ngaha cyo kuronswa izindi nyigisho tutari kumbure tuzi. Ashatse kuvuga dufatiye nk'ikigo ca Obel cyaratwigishije kiratwereka ukuntu mu gihe ukeneye gukura nk'ibidandazwa hanze uko byifatamwo intambo kugenda uca ko kugira ngo uronke bwa burenganzira bwo kuronswa bya bidandazwa ubu ukeneye hanze ushobora gukoresha mu ihinguriro ryawe. Kabaye kandi karyo keza ashatse kuvuga nk'ikigo API cyaratweretse ishusho y'u Burundi uko amahinguriro mu Burundi yifashe, uko aheza agateza imbere igihugu, agateza imbere ubutunzi bw'igihugu, agateza imbere n'abene gihugu. Rero yihayanishwa ku bwanje ryabaye igikimazi kinini cyane, mbere byaratushimishije cyane nk'ishiramwe Braludi kuko kabaye kandi karyo ko kwerekana imigambi tusanzwe turangurira bene gihugu n'uruhara dufise mu guteza imbere ubuzima bwa misi yose bw'umwene gihugu.